menya aya majambo ngo arankoze ko mbuze igihimba canje cirondoka ngo igitsina gabo n'igitsina gore eka hamwe n'ibihimba vyitwa ko bikunze kuba bigaragara cyane ku badamu ngo birayonze canke biranyunyutse eka ndanabibuze. Aya majambo ako arakwirakwizwa hano mu gihugu cyacu cija tu Burundi, hari polemique, hari rumeur, hari binyoma eka hari n'isaku ziriko zisakuza hirya no hino. Baravuga ko bino biriko birakogwa canke ngo biriko biraba hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ngo vyazananye muri Kongo. Eske ibi bintu nivyo? Mbega ramangetengete ni satanike, ni bimazi, ni sacrifice? Ibibazo ni vyinshi mu Barundi. Nico gituma Fleury le Patriote yakije kamera aza kubasobanurira ibi bintu ni biki, bigamejehe, bigamejiki, vyazanywe nande, kubera iki bije muri kino gihe. Icara tira gatebe canke ufata agatebo ko biri kose, nimburi kuri vola, nimburi ku kazi. Kino kiganiro ni ngira kamaro kugira dutahure, tureke kuguma tugendana ibikwashu, udusipi n'ibindi vyinshi ngo na maromede canke ngo niwo muti wo kugira ibihimba byaba vy'abagabo canke vy'abagore ngo ntibiyonge. Ibi bintu nivyo biriko birabaho, hari umuntu yo bamaze kubibona, hari umuntu vyo bamaze kubako akadushingira intahe. Vyose hamwe vyiragaranirijwe muri kino kiganiro n'ubusesanguzi bwo kuri no munsi wa gatandatu n'igenekerezo ry'indwi ukwezi no kwa gatatu umwaka wa 2026. Nagwanda babwire ko ibi bintu biriko birakwiragizwa canke biriko biravugwa vyabaye ubu haheze imyaka 51 hari mu 1975 mu gihugu ca Nigeria, aho umuntu yari yicaye azayumva mugenzi warakomye induru ngo nakarankoze ko igitsina canje gabo, vyabaye ku mugabo ngo kiranyitse. Ariko bagiye kuraba neza basanga kwaro kumubeshera, kwaro gushaka kugira yirigwe aramukubitisha kumbure, bakubite bongere bice, bakubite bongere bavunagure, ariko birangira ari ivyo bise rumeur. Aya namakuru negeranije, nico tubona nafashe umwanya kuva ku munsi wa kane bivugwa ku munsi wa gatanu vyiriwe hoho vyimonogoje, aho abadandaza ibikwashu natuga dusipi dufunga amafaranga bavyungukiyemwo, aho biriko birakwirakwizwa cyane. Igikwashu cari kimaze imisi kigugwa hagati y'amafaranga 200 n'amajana 5, ubu kiriwe kiragugwa amafaranga 1000, 2000 no kuduga, kumva zuko ngo ni wo muti wonyene. Mbega abarundi, abanyarwanda n'abakongomani twese muri rusangi turiko turumva ano majambo zino polemique na bino bihuha, mwoza mugasigura muri commentaire kungene agasipi n'igikwashu, kuba wofatanya agasipi n'igikwashu vyokinga ko igitsina gabo canke igitsina gore kitagenda. Rero ibintu ko nako ndababwira muri buno busasanguzi twagize twarondeye bwimbitse, nagonda ndabwira ko bino bintu ntibimaze kuvugwa mu Burundi gusa nkuko biko biravugwa muno mwaka wa 2026. Ndabwiye ko muri Nigeria vyaravuzwe mu 1975 1975 ino nkuru yarakwiragiye muri Nigeria, biratera uruhagarara, ariko basanga ni binyoma, nta fact, nta cemeza na kimwe gihari. Ubushikiranganje buri ntwaro yo hagati ivyo bita Ministère de l'Intérieur baje barabivuguruza ku rubuga rwabo rwa Twitter, bapostinze baravuga ati bino ni bihuha, nta fact canke nta preve nimwe hari, kandi turacabandanya tugira amatohoza. Kumbure abazofatwa babandanya bafatwa, bo bavugwa bamaze gutanga raporo ko hamaze gufatwa bagera kuri 11, haba abatanga izo mpuha eka n'abariko baravyagirizwa, bose biriwe ngo barafatwa basombwa abatwagwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza. Ariko uko biri kose ubushikiranganje buravuza ati ivyo ni bihuha. Fleury le Patriote aje kubashikiriza iki, ni dutahure neza ko bino bintu bigamije iki, kubera iki bariko baravuga ngo n'abakongomani batovuga no yundi muntu. Mbega umubano uri hagati y'u Burundi na Kongo umeze gute? Mbega uri mu mubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda wifashe gute? Mwari muzi canke mwoba mwibagiye ko Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aheruka kuvuga ababaye n'umubabaro mwinshi ko abarundi twe dusanzwe turabavyara n'u Rwanda, ngo ariko ngo twahisemwo Kongo. Aha
mudashoboye kwiyumvira ko ari umugambi wo gushaka kujyanisha abarundi n'abakongomani, ni mwicare hasi mwiyumvire. Jana na jewe kuri 5 kugira dutahure twongere dutahuzanye, turinde ibara ntirigwe, amaraso ntaseseke, tusimbire kuri bene wacu b'abakongomani, dukubite tugenze uko tugenda, kuko hamwe n'ishavu n'amajambo ari hano ari karasirikira, uwo kubwira ati aragitwaye bacobona ko ari umukongomani, ugacurengera ko ugakubita. Aha ivyo bashaka nico shaka ko dutahura, barashaka bagaragaze ko abakongomani babayeho nabi, kumva tuzoba bakubwiye ko igitsina kigiye urengeye kugakubita, baje barengere ko ari umukongomani asanzwe yaratuye canke abaye hano mu gihugu cy'u Burundi, bavuge ngo ni impunzi z'abanyekongo ziriko zirafatwa nabi zikubitwa. Ibi bintu mu bigende ko buke mugende mwitonze, nimutwagwe n'agashafu canke mutwagwe no guhenda. Nimwicare hasi mwiyumvire, agasipi n'igikwashu vyo nkingira gute, mbega ico gitsina gabo canke gore bagitwaye bagikoze iki? Hari abako baravuga ngo kiranyunyuka, abandi ngo kirahava, abandi ngo bimeze ukuna kuriya, ariko nkuko natangwe ndabibabwira, hakaba ari umuntu preve vyabaye kowe akiri muzima, muzi muratubwira hano muri commentaire, tumushike ko ni kuwa 6 turatiza canke twambare impuzu zo kwinonora imitsi, tugende tumushike ko turabe, kuko iyo umaze kuwa ugwaye ingwara ntubugitinya, tegetswa kuyirata kugira umuntu agire ica akoze rimwe canke kabiri gatatu kare gatanu, turabe ko ivyo bintu ari vyo, hama turabe ubufasha bwotangwa. Ariko ivyo bintu vy'imisipi n'ibikwasho bako babwira mwambare sivyo, bari muri business, abo bashaka kwidandariza imisipi n'ibikwasho. Narijya igihugu cy'u Burundi katamavunja, igikwasho kenshi bakunda kwikoresha mu gushira imyeko canke ya migozi bakunda gushira mu mvutano, canke mu kugira decor, mu gumanika biriya bitambara n'utundi tuntu tugenda dutandukanye. Rero ibikwasho ubu bikaba vyiriwe mu kazi kandi kuri beyi yo hejuru cyane gose. Igikwasho cyara kigwa 200, hagati ya 200 na 500, ciro kiragurishwa 1000, 2000, 3000 n'amajambo menshi cyane gose. Nariko ndabaha itariki 1975 vyarabaye muri Nigeria. Kuva mu 1975 vyarasubiye kugaragara mu 1997. Aha hari muri Gabo. Muri Gabo ko yari tariki 23 z'ukwezi kwa 6, naho nyene vyaravuzwe ko umuntu yakozwe ko aho yarari, hanyuma ngo igitsina ciwe Gabo kirayonga. Ariko uko nabibabwiye, bagiye gukurikirana basanga yabeshe, hanyuma arafungwa arahanwa, yongera acibwa amande kuba yakarambika ibara uyundi muntu kumva zidatahurika. Rero ikintu gisigaye turiko turiga, ikintu gisigaye turiko turagerageza gucukumbura, turashaka kumenya iyo bako barazaniza polemique zigamije iki, ni kubera iki kintu kiguma cirepeta, kuko muri Kongo nimba yuko biravugwa si ubwa mbere bihabaye. Naho nyine turaza gushika ndabaha itariki n'igihe vyabaye naho vyabereye. Ndako ndabwira mu 1970 ni 1997 vyarabaye muri Gabo, nkuko mubibona vyandikwa n'ibi binyamakuru bigenda bitandukanye. Inyuma y'igihumbi 1997 vyarabaye mu 1998 muri Cameroon. Muri Cameroon ibi vyarabaye mu 1990. Dusubira inyuma gato, 1990 bisigura ko ubu tuvugana ni imyaka 36 iheze. Vyarabaye muri Afrique Orientale. Muri Afrique Orientale vyarabaye mu bihugu bibiri bitatu, aho habaye iyo polemique nkuko nyene biko biravugwa muri Kongo no mu Burundi ko ngo bagukoze ko ngo igitsina gabo canke igitsina gore kica kinyika. Nibinyoma vyambaye ubusa, ni mwicunge ntimusange muko munasesa amaraso, mwica mukubita, musubira muborezanya amagufa ngo nakayantwaye igitsina. Ibi bintu biriko birakwiragizwa, amafoto muri ko murahabwa mu magroupe. Ugiye kuri Google ukandika micropeni, baca babazanira ayo mafoto y'abagabo bafise turiya tuntu canke abana, kuko si umuntu agaragara wese nkuko ndiko ndagaragara kumbure uvuga ati ni naka, ariko bagaragaza gusaha mu maguru, ntumenya ko ari umwana, ntumenya ko ari umuntu akuze. Ariko uko biri kose ikintu citwa micropeni kirahaba,
kirahaba kandi bako bafata ayo mafoto nyene kuri internet niyo bakora kwiragiza mu magroupe nako ndabwiye mu 1990 byarabaye muri Afrique Orientale byarabaye mu 1997 muri Gabon itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu byose biri kuri internet ni mucukumbure nama nabibasavye barundi namwe banyarwanda bumva runo rurimi eka nabandi bose musanzwe bumva runo rurimi muri diaspora eka isinzima uko mwagiye muragenda mu mvo zigenda zitandukanye kwiga kurondera ubuzima kubayo n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye s'il vous plaît mwumvise ikintu mwumvise amakuru canke mwumvise ibihuha ni murondera ama Android so kwitaba no kurungika ama voice mwaramuzi kwandika naho butozi kwandika byinshi Google iroroshe wanditse ikintu mu kirundi irakirondera ucanditse mu kinyarwanda irakirondera ucanditse mu gifaransa irakirondera wewe gusa shiramwo ijambo rigize ico ushaka gushikako mot-clé nkuko babivuga mu gifaransa iyo keyword uyishizemwo kugira YouTube imenye ivyironde Google irondere yisunze ijambo ngendegwa ko ushaka kugira rero aya makuru nkuko turabibashikiriza ni mugende bukiye buke mutahure bigamije iki tuvuye ku matariki canza ndababwire mu Burundi nta bindi bisa n'ibivyo vyaramaze gukora nako ndababwira mu 1998 ko vyabaye muri Cameroon tuvuye muri 1998 byarabaye muri 2019 byabaye muri RDC ahitwa muri Kasai batwaraho Kasai Orientale n'ahandi muri Kasai byarabaye ibinyene aho bavuga ngo umuntu yakotse kuyundi ngo birangira ngo abuze ngo igitsina gabo ciwe kenshi biko ndavuga ku bagabo kuko ku bagore ho niko biragaragara cyane no mu Burundi murabona ko biko biravugwa cyane ku bagabo uko rero niko biri ni amajambo atagira ni ibintu biko biravugwa ariko bitagira fact nta ntamwe uzobisanga bemeza ngo ibi bintu nivyo ngo harabaye disparition canke izo zindi terme bariko barakoresha tuva mu 2019 tuja mu 2020 imbere ko dushika muri 2026 muri 2020 vyarabaye muri Republique Centrafricaine muri Republique ya Centrafricaine vyarabaye naho nyene ho bakwiragije n'umuntu yari mu tagisi nawe nyene avuga ngo bamukoze ko agendera ko minduru umutaximen arahagarikwa uyo muntu arahagarikwa bararengera ku mutaximen barakubita barahushagura ariko bagiye kuraba basanga uyo mugabo yabeshe ubugabo bwiwe niho buri nta kintu na kimwe bwabaye ahubwo hari n'abandi majambo raguma numva ngo hari abantu bariko baraprofita n'abari basanzwe bafite ubugabo buto ejo bazoze barabesha ngo burya ni kwera bankoze ko bagitswe nakuri ariko sivyo nje ko cyane muri kino kiganiro nje dutahure zino strategy zamaziza mu bihe vy'amatora iyo hegereje cyane ibihe nkibi ibi vyama vyaje ndabibutse ko mu 2005 haje ibintu bita gashinge muri 2005 haraje ibintu bita gashinge ngurenganye za Buterere ngurenganye mu ma quartier périphérique za Tenga Rubirizi Kinama za Kanyosha Ruziba Musaga aha hose za Ville hehe baravuga barasubira biraca ku bimenyesha makuru byo mu Burundi vyemewe na leta aho mumenyesha makuru yitonda agafata inkuru akavuga nubu nabonye ibimenyesha makuru bimwe hano mu gihugu vyagiye biravuga ngo twumvise urumenyesha makuru ashika kuri tere hanyuma ugatohoza ko nushoye kumva inkuru rimwe kabiri gatatu ucuja kwandika inkuru wumvise mu bantu tohoza shika kuri tere hanyuma ugenda uvuga ati twagiye mu Buyenzi cye twagiye kwa Sion cye twagiye mu Kamenge cye twagiye hanaka aho bavuze ko hari umuntu ico gihimba none nimba vyiriwe birakogwa Kamenge cibitoki hehe Buterere Buyenzi n'ahandi hagenda hatandukanye habuze numwe mushoye kumenya iwabo nihe hama tumusange muhira tugende tuyage nawe tuvuga ati nk'abantu babagabo twereke turavugira dutanga makuru tumenye kungene dukikiriza hakiri kare do protege hakiri kare ariko nta muntu numwe aragira desante ku muntu yo avuga ko yavuze ubwo bugabo bwiwe canke ubwo bugore hama tumuyagishe twumve ko ivyo bintu ari byo ariko ico ndiko ndababwira coco nuko ari binyoma ari amahimere kandi intagikwasho n'agasipi biriko birabakiza kuko bibakiziki k'ivyo bintu atabihari nitwasaka mangitenge tabaho ariko kubikwiragiza nkuku canke kubikora nkuku muri no muvuduko ntangere mbega ko agutwaye ubwo bugabo bwawe caka gutwara ubwo bugore bwawe mumufashe murabimusangana mu mufuko
haraho musanga vyimaditse ivyiwe nivyo bica vyiyongera bikiyongera ko ivyo bagutwaye. Ni muduha umuco kuko nababwiye ko izi ni rimeri ni propaganda zigaragaza gucafuza eka no guteranya abarundi n'abakongomani byose turabishikako. Nako nababwira rero ko si ubwa mbere bibaye, vyarabaye mu myaka 50 50 vyarabaye, mu myaka 30 ningahe vyarabaye, muri Kongo si ubwa mbere bivuzwe vyarabaye, mu Burundi niho bibaye ubwa mbere bivugwa muri no 2026 muri kuno kwezi kwa gatatu. Rero abarundi ni mwicare mutekereze, reka gusesagura amarayo ngo mugura ibikwasho mugura n'imisipi kumbura haro nabari basanzwe bafise mu nzu ngo muriko muri ikingira. Ni mwicare hasi mwiyumvire akagozi hamwe n'igikwashu byo gukingira gute ko ubugabo bukuvako canke ubugore bukuvako. Barashaka kurema abariko barabizana rero ni bande? Abariko barabizana ashoye kuba ari abantu bo muri opposition, bashoye kuba ari hakurya ya Kanyaru, kuko ni vya nkuko nari babwiye nongenda ibasubiriremwo. Paul Kagame na leta yiwe hariya inkotanyi ntibigeze baryoherwa kubona hari imigenderanire imeze uko hagati y'igihugu cy'u Burundi na Kongo. Mu gihe yavuze ngo twahora turabavyara, tuvuga presque ururimi rusa, imico igomba gusa n'ibindi vyinshi. Rero ngo vyari bikwiye ko kuba abarundi n'abanyarwanda hagira ikintu cogira uko nakuriya. Rero mu gihe musanzwe muzi strategy zabo n'ibindi vyinshi, izi zashoye kuba ari propaganda z'inkotanyi, zashoye kuba ari propaganda za opposition n'ibindi vyinshi kugira bateze ubwoba uruhagarara mu bene gihugu, mu barundi eka no mu bakongomani muri rusange. Icya kabiri ni guteranya abarundi n'abakongomani. Ndasubiyemwo, ni mwirinde kuramvura ukuboko, ni mwirinde kugira ico mukoze kuri bene wanyu b'abakongomani basanzwe baba hano mu gihugu cyacu cita cy'u Burundi, kumvo zuko bashaka ko mubakubita, bashaka ko mugira ico mugize, bace bongera barerte bavuga ati impunzi zahungiye mu Burundi kumvo z'umutekano muke muri Asirazuba bwa Kongo ziko zirafatwa nabi. Twe twababwiye rererere basubire, urumva baprofite baronke aho badugira canke batangure, murumva bimeze kunakuriye. Done tiko turayaga mu kirundi cumvikana neza na neza. Barashaka ko abarundi rero bogwa muri yo erere kugira turabukungene boteranya igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Kongo, boteranya abakongomani n'abarundi. Uko niko biri kandi ni mwisuzume murabe mugabanye ishavu. Nabwiye ko 2025 haje agashinge, muri 2010 haraje ngo amenyo, ngo bako abantu bagenda barakura amenyo, ngo murenganye ngo hanahanaha ngo ze murataha kare, haraba couvre-feu ku nguvu zuko bateye umudugararo, umutekano muke mu Barundi. Abarundi barabifata mbiyo kuko amaradiyo yabivuga, yari amaradiyo basa nuko bayemera kuko abo ivy'ama TV online canke ubusesanguzi ibiti ko turakora ntitwari bwabikore, kuko abarundi nababwiye twa dusanzwe turi abantu bitekerereje binumira n'ibindi vyinshi. Ariko twagiye guhaguruka kumvozo ko twatangiye kubona indongozi zacu zicafuzwa, igihugu cyacu gicafuzwa, eka n'abarundi muri rusangi tuburirwa indero, cha turahaguruka turavuga ati no trop c'est trop, reka natwe tubishure canke tuze turavuguruza ibinyoma vyabo. Uko niko vyifashe. Inyuma y'agashinge amenyo haraje vyitwa imipanga. Imipanga yaraje kandi no mu myaka yatambutse ya kera abadukurira barabizi ivy'imipanga vyarigeze kuba bivugwa. Impande y'imipanga mu Burundi haravuzwe ibintu vyitwa ngo barukoti, RPA ziravuga, bonesha n'izindi samirizi nyinshi, eka n'aba societe civile arasara arahaguruka aravuga barukoti n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye. Rero twama tuvuga okay, ko bavuze ngo amenyo, mwarigeze mubona video yo bayahongoye canke ifoto yo bayahongoye? Nubu kuri Google canke kuri YouTube yo biriko ni muyime. Mwarigeze mubona ku gashinge uwo bagacomise yagiye kwivuriza hehe yabaye iki? Mwarigeze mubona ku mipango uwo bawutemesheje? Mwarigeze mubona ngo barukoti? Aufete hari ibintu ifoko abarundi mumenya ibihe turimwo, mukamenya n'urugamba abarundi nyezina
turimwo niyo turiko turashaka kuja. Ibi muzosanga bavuga ikintu urezona mbiyo apana kukubwira ikintu gacu kimiramirunzwa ukamengo ni nzara canke nikindi kintu catari warusanzwe ukeneye. No, shishoza ninda bizanye bije gute, eske ibintu muri logique birabaho mu vyiyumviro canke mu kuri kubuzima dusanzwe tubayemwo, ibi bintu birabaho. Hari ibindi bintu ucunga uvuga ati no, ivyo bintu je kuva babimbwiriye navyumvise kuva kuwa kane kuwa gatanu niriwe ndavyumva, kuko no mu magroupe ya WhatsApp bariko barabisikirisha barungika, ariko je amafoto yose barungika nayatora nkashiraho za Google Lens n'ahandi nkasanga amafoto bateresharge, asanga ni foto imaze imyaka nk'itatu, imaze imyaka 10, imaze umwaka, kuko ivyo vya micropeni birahari. Abantu basanzwe bagwara amagwara atuma kajya kantu kaba gato canke kanyunyuka, ivyo yose birahari. Hari ama infection, hari ingwara zica mu bihimba vy'irondoka zituma bishobora no kugabanuka nkuko bareko barabivuga, ariko ivyo nababwiye izo foto muriko murabona sizo na gato. Hari ibintu bakora koresha ama intelligence artificielle, hari abareko barakora ama montage bisanzwe na za Photoshop, ariko nagomba nababwire ko nta muntu numwe bariko baratwara igitsina c'abagabo canke igitsina gore. Ibi bintu ni muvyirinde kandi mugende buke ntimujane nago musange muriko murakora ibara, kuko nahantu henshi ragenda umva ngo naka yakubiswe, haro bagirije, haro bagize ukuna kuriya, ariko ukacubaza je abantu bose babimbarira ngo tubarire urakunda kumenya ibina biriya. Je ndaca ndababaza uyu muntu ko vyabaye we uhari, mwamuravye mu pantaro musanga ubwo bugabo ntabwo afise cyangwa ubwo bugore ntabwo afise, mwamushize ku ruhande murasuzuma, mbega hariho ifoto hariho cerekana ko ava bwari ubugabo bunini hanyuma ubu afise ubugabo butoya, hariho before and after. Afite urisuzuma ukaje ukavuga ati ibi bintu reyerema birafise ifatiro, birafise ukuri na gukeye muri ivyo. Rero niturabe ntituje gusanga tuje kwibuka kuyora twamaze gusesa. Objectif niyo gutera ubwoba mu Barundi, objectif niyo intumbero bareko barabigirira niyo guteranya Abarundi n'abakongomani kumvo zuko mu imigenderanire no mu bantu hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda watosekaye diplomatique magira murabibona, musanzwe mwumva n'amajambo bavuga yo gutuka indongozi yo kugira iki. Twarahagurutse turababeshuza abandi nabo tukabishura, nuko biri. Nta umuntu ariko aratwara igitsina, nta menyo, nta gashinge, nta mipanga, nta rukoti, nta n'ibindi byinshi byagiye biravugwa bifise preve, byose biko biraza mu bihe nk'ibi. Ibi bihe twamye tubona amajambo menshi nkaya, kandi iciza nuko Abarundi mugiye murahura n'izi video zimeze nkuko, ndizera ko mugenda murahanahana mwongera mubwirana ukuri kubijanye n'ibiko biraba, kugira dukinge ntitureke nitwinjiranwe biciye mu majambo, kuko naganda babwire ko ubikigwanisho ca mbere gihari na majambo nibinyoma, kuko ikinyoma kiranyaruka. Wana nkubu ndiko ndakora ikiganiro ndababwiza ukuri twibukanya, ariko ndaza n'umuntu avuga ati next ni Fleury Patriote next, aho kubabwira ati umviriza ikiganiro ca Fleury Patriote, ariko arababwiza ukuri ababwira ko ibi bintu byari bisanzwe bivugwa, izi strategy zavuzwe, nuko ikiganiro cyafa kiba kirekire cyane nobeka n'ibindi bintu byagiye biravugwa hano muri Afrika mu karere ka EAC n'ahandi henshi, kugira bagende baracafuza ubuyobozi batera ubwo babene gihugu. Donc ni navuga kare ko nka sabotage, ni kugira habeho uruhagarara. Ariko iki coco nico gituma ko baravuga ati ngo n'abakongomani kubera iki umukongomani ari hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nimwe mwahura no mu isoko, nimba bahora umuramutsa, nimba mwabana mu rupango, ebana usohoka mu rugo aruko yinjiye asohotse nawe winjira, bashaka habeho uruhagarara, tubane nabi, tubabone nabi, kugira ibintu bigende nabi, habinjyane hanyuma bashike kuco bashaka gushikako. Rero Barundi kazi ni mugabe, ndabakengurukire no ngenda bipfuriza igitondo ciza, umunsi mwiza bivanye n'umwe wese aho aherereye. No munsi wa gatandatu, no munsi w'imanza cane hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi.
umunsi wo gutaha ubukwe, imanza zigenda zitandukanye, amabatisimu, gukomezwa, amadote n'ibindi bigenda bitandukanye. Ndabibutsa ko nka Fleury le Patriote canke Fleury Podcast TV atamwebwe ni kwa kundi nyene namagara, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yacu. Mwirirwa amahoro. Ibiganiro n'amakuru n'ubusesanguzi biracari hari ku mirongo y'urugamba Irani na leta zunze ubumwe za Amerika ifadikanije na Israeli mu burasirazuba bwa Kongo. Turagaruka muri geopolitique, muri diplomasi, eka no mu vy'ubutunzi. Ni byose hamwe turavyegeraniriza hamwe. Akanya kadukundiye turabazanira ijambo rya Paul Kagame yashikirije inyuma y'ibihano yagera afatirwa na leta zunze ubumwe za Amerika, makete bishuye. Ubu yivugiye nk'umukuru w'igihugu asoma ivyanditse, riri mu Congereza. Nitwaronka kanya neza kadukundiye turarishira mu Kirundi, turagerageza dusigure mu Kirundi kugira tubumvishe yavuze ibiki, hanyuma araho kugira commentaire tuhagire commentaire. Mwarahezagiwe rero, ciao ciao.